Reka umuntu wese aduze ikiganza ciwe twongere turamukanye tuguma turamukanya kandi nta kibi kirimo. Amen. Imana ibahezagire, mwakoze cyane abaririmbyi baturongoye n'amasengesho yose amaze gusengerwa hano muri iki kibanza. Iki kibanza kirimo umugisha kandi ntangwa yagendewe. Amen. Munyemerere, nta wundi yari kumwakira, nta wundi abifitiye uburenganzira atari jewe nyene. Nakire nyakubahwa umutambukanye wanje twagendanye, ahaguruke mu kibanza ciwe aramutse apepeye. Ntimuhave mugira ngo na jeje nyene. Amen. Twihuse, uyu numugoroba w'ikanguro, numugoroba udasanzwe, nico gituma hari ubuntu bukwiye kuri we wicaye kuzuba cyangwa uhagaze kuzuba. Wihangane kuko hari umugisha n'ubuntu bugufasha kuba muri iki kibanza kuri uyu mugoroba. Hallelujah. Dusome ijambo riri muri Luka igice c'indwi umurongo wa 11, imirongo mikenya, hanyuma tuganire umwanya mutonya icimana yashize ku mutima wanje kijanye n'ikanguro. Yesu azura umwana w'umupfakazi. Hashize igihe gito aja mu gisagara citwa Naini, abigishwa biwe n'ishengero ryinshi bajana nawe. Ashitse hafi y'irembo ry'igisagara, hasokoroka abajanye umuvyimba kuhamba. Ariko yari kinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe. Umwami Yesu amubonye amutera akagongwe, aramubarira ati, ntaco urira. Yigira hafi y'ikigagara agikorako. Abahamvyi barahagarara, aravuga ati, muhungu, ndakubariye ntivyuka. Wari yarapfuye, aravyuka, aricara, atangura kuvuga. Yesu amuha nyina. Bose baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana, batuvugishwa n'Imana ahambaye aserutse muri twebwe, kandi bati Imana igendeye abantu bayo. Twese tuvuge amen. Imana igendeye abantu bayo kuri uyu mugoroba hano muri iki kibanza. Iyi nkuru ya Bibiliya ni inkuru ivuga ku kuzuka, ni inkuru ivuga ku ikanguro. Ikanguro ni iki? Ikanguro ni ugukangura umuntu yarasinziriye, ariko Yesu we arengera gukangura uwarasinziriye gusa, ariko azura n'abapfuye. Haleluya. Akangura n'abasinziriye itiro ry'urupfu. Ikanguro ni iki? Kubera iki dukeneye ikanguro? Kubera ko hari ubuzima bwo kuba mu itiro usanga mu bantu b'Imana. Muri uyu mwanya muto ngira mvugane n'ishengero ry'Imana riri muri iki kibanza. Munyemerere abakijijwe bari hano muduze ibiganza byanyu. Amen. Murakoze cyane. Abadakijijwe sinirirwa ndababaza, numugisha kubagira muri iki kibanza, kandi muri ku butumire budasanzwe.
Yesu yabatumiye kuko afise umugambi udasanzwe ku buzima bwanyu. Haleluya. Ariko kandi kuri twebwe ishengero, iri jambo ikanguro riraturaba, kubera ko muri iki gihe biragaragara ko mu ishengero ry'Imana hari itiro, hari ugusinzira, hari uguta intumbero, hari ukwivanga, hari ubuzima bw'agakiza butariko buragaragara mu bitwa ko bakijijwe. Abo bantu canke ubwo buzima, abo bantu bari muri ubwo buzima bakeneye ikanguro. Kuki ikanguro rikenewe mu ishengero ry'Imana? Nukubera ko hari igihe mu buzima bw'umukristo umuntu yumva yumye kandi akagenda azima buke buke, uburyohe bwo kugendana n'Imana bukagenda bugabanuka, umuvuduko wo gukorera Imana ukagenda ugabanuka, ubuzima bw'amasengesho bukagenda buzima, gukunda ishengero cyangwa gukoranira hamwe n'abandi bikagenda bitituka. Mbega ntimwumva ko n'ishengero rikeneye ikanguro ga yemwe? Ni bande bemeranya nanje? Haleluya. Imana irashaka gukangura ishengero ryayo. Kubera iki? Hari uruhara rw'Imana mu ikanguro. Uruhara rw'Imana mu ikanguro n'uruhe? Mpwemu Yera akorera mu bavuga butumwa cyangwa mu bapastori, mu bavugishwa, mu ntumwa, mu bigisha, kugira ngo biciye mu ijambo ry'Imana berekane ubuzima butari bwo abizera barimwo. Imana irakoresha ubuhanuzi, Imana irakoresha ijambo ryayo, Imana irakoresha inyigisho kugira ngo ivyo vyose bigarukane ishengero ry'Imana ku rufatiro. Twese tuvuge ngo amen. Kubera ko iyi ishengero ryavuye ku rufatiro kandi ariryo ryategerezwa gukoreshwa mu ikanguro, ibintu biba bitanguye kumera nabi. Nico gituma muri aka kanya gato nshaka kuvugana n'umukozi w'Imana ari hano, nshaka kuvugana n'umukristo ari hano, uwizera wese ari hano. Imana iraduhamagarira muri iki gikorwa c'ikanguro, ariko kandi Imana ntikoresha abasinziriye, Imana ntikoresha abariko barivanga, Imana ntikoresha abasubiye inyuma, Imana ntikoresha abantu bataye ivyizerwa, Imana ntikoresha abantu batakinyotewe, batakishuhiye, abantu batagifitiye Imana igishika, abantu batakinezwe ijambo ryayo. Imana iravugana n'umugeni wayo kuri uyu mugoroba ngo ni wikangure, uve mu itiro, Yesu akumurikire. Haleluya. Haleluya. Imana irakoresha ijambo ryayo, Imana irakoresha ubuhanuzi, Imana irakoresha abakozi bayo mu buryo butandukanye kugira ngo berekane, bavuge, bashire ku mugaragaro ko hari ibintu bitariko bigenda neza mu ishengero ryayo, ko hari ibintu bikwiye gusubira ku murongo mu ishengero ryayo, ko hari abakozi b'Imana bakwiye gusubira mu vyizegwa vyo, hari abakozi b'Imana bakwiye gusubira mu buzima bw'amasengesho, ku ishengero ryose muri rusange rikwiye kugaruka rikabaho ubuzima bwo kugicaniro. Ico iyo kimaze kubahirizwa kikaba niki gikurikira? Duhinduka ibikoresho by'ikanguro, duhinduka abakozi bo ku isaha ya nyuma, abakozi b'ikanguro. Kandi nico gituma turi hano kuri uyu mugoroba. Haleluya. Ico Yesu adukoresha niki? Niki Yesu yakoze muri iyi nkuru duhejeje gusoma. Yesu agize uku ari kumwe n'abigishwa biwe,
abona abantu basohotse igisagara bikoreye ikiziga, bikoreye umuntu yapfuye bagiye guhamba. Yesu ahura nabo bababaye, bafise agahinda. Kandi niko bimeze iyo twabuze abacu, turababara. Iyo twabuze abacu twumva hari ikintu dutakaje, tubaherekeza turira. Niko vyari bimeze kuri uyu munsi. Ariko haba umugisha udasanzwe, kubera ko urupfu ruhuye n'ubugingo, urupfu ruhuye na buzima. Arahagarara ababwira ngo mureke kurira. Aregera abikoreye ikiziga, arababwira ngo mumushire hasi. Ivyabaye nibiki? Habaye ikanguro. Vuga ngo ikanguro. Ikanguro nukuvuga iki? Ikanguro nukuvuga ngo ubuzima. Ahari ikanguro hari ubuzima. Umuntu wese ari muri iki kibanza yumva ameze nkaho atabuzima afise. Soko y'ubuzima ari hano kuri uyu mugoroba. Yatugendeye muri iki kibanza kugira ngo ahembure, asubize ubuzima mu bantu bose bari hano basigaye banyogomba. Ubuzima bwabo bw'agakiza busigaye bwagiyemo imbeho, busigaye ari akazuyazi. Ntibagishushe, ntibakanye, ntibashushe, n'akazuyazi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu nk'abo ikiba gisigaye niki? Nuko badahwa. Cyo kirundi nkoresheje nico. Oya, kudahwa. Oya. Okay, murumva ivyo nashatse kuvuga. Yesu, Mwami Yesu amubonye, amutera akagongwe, aramubarira ati ntacurira. Yigira hafi ikigaragara canke ngira ngo inderuzo. Agikorako abahamvyi abari bikoreye ico kiziga barahagarara. Aravuga ati muhungu, ndakubariye nti vyuka. Aricara atangura kuvuga. Yesu amuha nyina. Haleluya, haleluya. Muniza yo mashi, dukomere Yesu amashi. Niwe soko y'ubuzima, niwe atanga ubugingo, niwe ahembura, niwe atuma ubuzima bwacu nyishengero busubira kugaragarira abaturaba, kugaragarira abadukikuje, bakabona ko muri twebwe hari ubuzima. Turi vyete bisomeka. Ico shaka kuvuga hano nja gusozera niki? Shengero ry'Imana, ikanguro riraje. Ariko kandi mukozi w'Imana uri hano, mukizwa uri hano, Yesu arakeneye ubuzima bwawe. Inkuru ya Yesaya mu gice cya 6 hariya mu gitabo cya Yesaya irantangaza cyane. Ingene Yesaya ihamagarwa jiwe, ndamubona nk'ikigereranyo c'ishengero Imana iri kwirahagurutsa muri iki gihe. Ishengero ririko ririvanga, umugeni wa Kristo ariko arivanga, ari muri eta yo kuzazanirwa. Ariko kandi naho bigaragara ko hari kibuze, naho bigaragara ko hari bitariko biritabwaho mu buzima bwawe, nagira ndakumenyeshe ngo kuri wewe hariho mission y'Imana. Hari icyo Imana igukeneye ko. Imana irashaka kugutuma muri iki gisagara, hano muri Muha, muri Mukaza, muri Nahangwa. Navuze ngo hano muri Muha, ntaco byose muravyumva. Hariho abantu bariko barasohorwa, hariho abantu bari muri eta yo gupfa, hariho abantu ubuzima bwabo bumerewe nabi. Kandi mwibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese adafise agakiza, umuntu wese adafise Yesu nk'umwami n'ubuzima bwiwe, mu buzima bwiwe, uwo muntu wese agereranywa n'uwapfuye. Umuntu wese adafise ubugingo bwa Kristo muri we agereranywa n'uwapfuye.
nagira ndababwire shengero, bakozi b'Imana muri ngaha, bakizwa mwese muri hano, muri iki gisagara, muri iki gihugu, muri region, kw'isi turiko, hariho abantu ubuzima bwabo bupfuye, hariho abantu bariko baraja guhambwa, hariho abantu bakeneye gutabarwa, hariho agahinda mu miryango yacu, hariho agahinda mu bisagara vyacu, hariho abantu bapfuye, hariho abantu bakeneye guhemburwa, kandi abo bantu Kristo ijuru rirabadutumako. Ikibabaje niki? Nuko ico gikorwa cyo gutumwa, gutanga ubuzima, gutanga inkuru y'ivyizigiro, mu mashengero yacu turi mu bindi bintu. Mu mashengero yacu twitayeho amazina, twitayeho inyubako, twitayeho iki? Amaprograme y'ishengero, twitayeho imiziki n'ivyuma, twitayeho ibindi bintu byose dushiramo inguvu. Ivyo bintu byose bitandukanye na mission twatumwe yo kuvuga ubutumwa bwiza, yo guhura n'aba bantu, kwinjira muri aya mazu arimo abantu bapfuye, bakeneye ubuzima, bakeneye kumva inkuru nziza. Abandi turiko turagwanira ivyicaro, intebe mu mashengero, twataye mission. Ariko Yesu aratubwira ngo iki ni igihe cyo guhaguruka. Bapasteri muri hano, baririmbye muri hano, si igihe cyo kuhibongoza gusa no kugira amarangement musicale bikagarukira ngaho. Muri mwebwe hari imbuto, muri mwebwe harimo ubutunzi Imana yashize muri mwebwe. Nimuve mu bisanzwe, musohoke, mushinge intahe, muvuge Kristo mwami vyamwa, muve mu vyakera, muve mu matiku, muve mu kurondera ama prestige, muve mu vy'amamodoka, muve mu vy'amazu, kuko abantu baradupfanye. Abantu bariko barapfa mu rumogi, abantu bariko barapfa mu busambanyi, abantu bariko barapfa mu mago, ingo zisambuka, zirigwa zaka, zikarara zaka. Ariko twebwe ivyo turimo nibiki? Turi mu bitari, turi mu biki? Turi mu matitre, dupfa amazina, turi mu biki? Turi mu biki? Shengero ry'Imana turi mu biki? Kandi abantu bariko baradupfana. Abavuga butumwa muri mu biki? Abasenzi muri mu biki? Amasengesho y'iki gihe asigaye avanzwemo n'amatiku, asigaye avanzwemo n'amadiri. Ubuvugishwa bw'iki gihe busigaye buvanzemo n'ama-arrangement, busigaye burimo amatekinike. Kubera iki? Abantu ntibitayeho abantu bacu bariko barapfa, abantu bariko basohogwa mu gisagara, abantu bari ku buzima bwabo buriko bupfutana mu nzoga, mu rumogi, mu busambanyi. Twitayeho ibindi byose. Yesaya amaze guhishurirwa Imana ubwiza bwayo, aratangara, aravuga ngo mbonye ibara, jewe umunyaminwa yanduye, kandi mba hagati y'abanyaminwa yanduye. Imana iravuga ati naho nyene nashaka ko shengero ubona eta yawe, nashaka ko mukozi wanje ubona ingene usa, ureke uve mu vyo kwigirisha, uve mu vy'amatitre, uve mu vy'ivyubahiro, ubone eta yawe, urabe ingene umerewe, urabe inzigo iri muri wewe, urabe urwanko ruri muri wewe, urabe kudasenga kuri muri wewe, urabe ibibuze muri wewe. Yesaya aravuga mbonye ibara. Marayika araza aramusanga, n'ikara ryaka rimukoza ku munwa, aramubwira ngo urejejwe, uratunganijwe. Yesaya agira ibihe vy'ikanguro kuri uwo munsi. Yesaya arahembuka, Yesaya aba umuntu mushasha. Ako kanya nyiraca yumva ijwi rivuga ngo ngwiki, hari uwo nyibutsa muri tribune hariya, ndatuma nde. Sinibaza kw'iryo jwi bwari bwo bwa mbere ryavutse.
iryo jwi, uko gusemera kw'iryo jwi gushobora kuba kwaramye ibihe byose Yesaya yabayeho, ariko ntiyashobora kuryumva kubera ko ubuzima yari arimwo bwo kuvangirwa, ubuzima yari arimwo bwo kwitiranya ibi na biriya, ntibwamushobokera kumva ijwi ry'Imana. Ariko amaze gukorwako, amaze gutunganywa, amaze gukangurwa, aza yumva iryo jwi, nawe arishura ati ndi hano, barije utuma, nditeguye. Icompa abaririmbyi mwese muri hano hariya, abakozi b'Imana mwese muri hariya, abizera mwese muri hano, uyu mugoroba mukumva ijwi risemerera ribaza ngo ndatuma nde, hanyuma ntimuve hano mutishyuye iryo jwi. Mbega muriteguye gutumwa? Yesaya aravuga ngo ndi hano, barije utuma. Ndabona irindi kanguro igihe cya Ezekiyeli, hariya mu bice 37 mu kiyaya cy'amagufa yumye habaye ikiga bene data. Ezekiyeli yabaye disponible, Ezekiyeli yabaye sensible, yorohera ijwi ry'Imana, abona ingene ubwo bwoko bw'Imana bumerewe, abona ibitagenda neza mu ihanga rya Isirayeli, atangura gukorabora n'Imana. Imana iramukoresha ngo ikiyaya cyarimo amagufa yumye kihindukamo ingabo zikomeye cyane z'abadorateur, z'abaprofete, z'abigisha, z'abungere, z'abavuga butumwa. Semeni amen. Mbega uriteguye? Reka ndagize kuri iri jambo Abaroma igice cya 14 umurongo wa 17. Kuko ubwami bw'Imana atari ukurya n'ukunywa, ariko n'ukugororoka n'amahoro n'umunezero byo muri muhemu yera. Ukorera Kristo atyo ahimbara Imana, kandi n'abantu baramwemera. Mumvirize uyu murongo. Nuko dukurikire iby'amahoro n'ibyo gukomezanya, ntimusenyure igikorwa cy'Imana kubw'ibyo kurya. Bene data, hari igikorwa kiruta ibindi bikorwa, hari mission iruta izindi mission zose, ni mission y'ikanguro. Imana irashaka guhembura igihugu cyacu, Imana irashaka guhembura cyangwa gukangura igisagara cyacu, ariko ibikoresho cyangwa bishaka gukoresha ni twebwe shengero, ni shengero ry'Imana muri iki gisagara, ni shengero ry'Imana ryaserukiwe namwebwe muri hano kuri uyu mugoroba. Mbega ubuzima bwacu bumeze gute? Mbega ubw'igikorwa cy'Imana, mbega mission, ugutumwa, ukurungikwa n'Imana, ntitwabikavye ukurya no kunywa, ntitwabikavye ukubaka amazu, ntitwabikavye imyitwarariko y'imiduga, ntitwabikavye baririmbyi, amastudio n'amamento kuri televiziyo no kuri YouTube. Mbega igikorwa cy'Imana, mission twahawe, ntitwabikavye ivyo bintu byose by'amatiku byose. Ku bwami bw'Imana atari ukurya no kunywa. Nimusenyure igikorwa cy'Imana, nimwirengagize kwikanguro nicyo kintu gishobora kurodresa imiryango yacu. Ikanguro nicyo kintu gishobora gusubiza ku murongo ibintu byose bihengamye muri iki gihugu. Ikanguro nicyo kintu cyonyene gishobora gusubiza ku murongo ubuzima bw'abajene bacu buriko burapfa. Kandi iryo kanguro ni twebwe shengero, ni twebwe shengero Imana iduhamagarira kuba abakozi bayo. Mbega uriteguye kuri uyu mugoroba kwitaba ijwi riguhamagara ngo ndatuma nde? Muhaguruke dusenge.
Kana gusabe uduze ikiganza cyawe. Uyu mwanya wari ugutegurira irindi jambo rihava rikurikira, ariko ishengero dutegerezwa gutahura neza ikibanza Imana itwitezemo. Imbere ko duhamagara abanyavyaha, Imana irarondera umugeni wiwe, Imana irarondera umugeni wayo, Imana irarondera ubwoko bwayo, ihanga ryayo, ngo mbega rimeze gute, mbega dusa gute, mbega amakanzu yacu ubwo ntiyandujwe na bya bintu byose nadondagura, mbega ntidukeneye kugaruka ku musingi ariryo jambo, ariryo vyizegwa nyakuri, kugira ngo ubuzima bwacu bugume ku murongo, kugira ngo tugume mu vyizerwa, hanyuma ubuzima bwacu bwama imbuto, hama izo mbuto zitume tuba abakozi beza bikanguro Imana iri kwirazana muri iki gihugu. Zamura ikiganza cyawe dusenge, nawe wisengere, ubwire Imana nkuko Yesaya yabwiye Imana, uraza ubuzima bwawe, ubwire Imana ngo ndazi ukonsa sinkundi ngene meze, iyi ngeso sindayikunda, uku kuntu nkora ibintu ubuzima bwanje, izi ngeso sindazikunda, ntabara, nyeza, mbohora. Ubwa kabiri wongere wumva iryo jwi rivuga ngo ndatuma nde, maze witegure gutumwa. Kandi sikera ni kuri uyu mugoroba. Mana ndagushima kuri umwizigirwa, ndagushima ku ijambo ryawe ari ukuri, ndagushima ko iki gihe kidasanzwe, n'igihe cy'impemburo, n'igihe cy'ikanguro. Ariko kandi mwami, n'ishengero turazi ingene tumerewe, turazi ingene ishengero Satani aritera ijoro n'umurango, turazi mwami ukuvangirwa mu bakozi, ukuvangirwa mu bikorwa bitandukanye bigize ishengero, ukuvangirwa gutuma abantu bibagira misiyo nyamukuru. Turasabye ikigongwe, utubabarire, utweze, ijambo ryawe ritunganye muri twebwe, itegezwa gutunganywa, tuve mu buzima bwo kuvanga no kwivanga, tugendere mu kuri no kugororoka. Kandi mwami, turazi ko turabakozi bo ku isaha ya nyuma. Kuri uyu mugoroba turitavye ijwi ryawe riduhamagarira kwinjira mu murima, kuba abakozi b'isaha ya nyuma mu gusarura, kuko ijambo ryawe rivuga ngo ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi ni bake. Mwami, turemeye kuja mu gitigiri c'abimbuzi, udukoreshe kugira ngo dutabare imiryango yacu iriko irapfa, dutabare abajene bacu, dutabare izo ngo ziriko zirasambuka, dutabare abategetsi, dutabare abana bato, dutabare abagabo n'abagore, dutabare ururunganwe. Iki nico gihe cacu. Turagukomeye amashi mwami, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ukuri kw'ijambo ryawe, icubahiro, ishimwe, ugushirwa hejuru bibi byawe ubu nibihe bidashira. Twese tuvuge ngo amen.